Ndasubiye kubaramutsa bamwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye agiye gutangura igikorane mu ntara Cankuzo, igikorane cyo gushimira Imana ibyo bahaye muri uyu mwaka, ariko hakaba hari utubazo twinshi abarundi bibaza bakwiye kubaza Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni byinshi twabateguriye birabana n'icyo gikorane kigiye gukorwa n'umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye cyo gushimira Imana. Byose nyine turaza kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba arabana n'umutekano, aho Red Tabara yavuze ikintu gikomeye cane kandi ikaba igiye gukora ibitero bikomeye cane ku butaka bw'u Burundi, aho yavuze ibibanza bihambaye yimirije gukoraho ibitero. Byose nyine tukaba turi buze kubigaruka ko mu idonido ry'aya makuru. Wowe ico usabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Jerome Niyonkuru arakenewe cane mu gikorane co mu Cankuzo. Umuryango w'umukuru w'igihugu uratangura uno munsi igikorane cyo gushimira Imana ku byiza wakorewe muri uyu mwaka wa 2023. Abategetsi bose baritezwe muri ico gikorane. Abanyagihugu bo mu ntara ya Cankuzo nabo nyine baritezwe, baratangishijwe ku ngufu amafaranga yo gutegura igikorane. Abanyagihugu batari ku murwa mukuru w'intara barategetswe kuzitaba nibura iminsi 2 kugira ngo bizagende neza muri ico gikorane. Abava mu makomine ya kure nka Mishiha bavuga ko bizobatwara ibihumbi 30 y'itike ku munsi badashizemwo gufungura. Mu byiza uyu muryango waronse uyu mwaka harimwo imiliyoni 300 z'amafaranga y'amarundi igihugu kiriha kugira uyu muryango ushimire Imana. Igihugu kirasubirira kikariha urugendo rw'uyu muryango, imyambaro y'uyu muryango, ibifungurwa by'uyu muryango n'ibindi byose byoshika uyu muryango ugakenera mu gihe uzoba uriko rashimira Imana ibyiza wakorewe n'Imana. Ibyo ntibibuza ko abanyagihugu baremerezwa izindi ntererano ku ngufu, aho abarundi batari beke bidogera izo ntererano bakwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, mu gihe biba bizwi neza ko hari amafaranga aba yahawe. Hari umuntu akomereye aza kuba abuze muri kino gikorane cyo mu Cankuzo cyo gushimira Imana kwa Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe umuryango w'umukuru uzoba uriko urashimira ibyiza wakorewe n'Imana. Umukozi w'Imana we azoba amaze amezi 4 n'indwi zitatu mu ibohero rikuru rya Mpimba ku karenganyo gakomeye cane. Umuryango wa Caporal Chef Jerome Niyonkuru uzoba uriko uratakambira Imana uti turekurire Serugo agarukiye mu muryango, tubwirire umukuru w'igihugu agire imbabazi. Jerome Niyonkuru ni we wenyine yahora yubahuka kubwira ijambo ry'ukuri abaja muri ibyo bikorane. Niwe yahora yubahuka kuvuga amajambo akwiriye kuvugwa mu Burundi. Bamwe bakamwita umusazi, baramupfunze kugira bumve amahoro mu mitima, maze bakore ibikorane byo gushimira atajwi ryiwe bariko barumva. Nimwaja gutanga ishikanwa ugeze imbere y'uruhimbi ukibuka ibibazo ufitaniye na mwene wanyu, urasiga ishikanwa imbere y'uruhimbi ubanze uje kumvikana na mwene wanyu mufisanye ikibazo. Nirihe shikanwa ryosumba kurekura umukozi w'Imana Jerome Niyonkuru apfungiwe ubusa? Nirihe shikanwa umuryango w'umukuru w'igihugu wotanga risumba kurekura inzirakarengane zose zifungiwe ubusa? Nirihe shikanwa ryosumba gusubiza hamwe abarundi bose? Nirihe shikanwa ryasumba gusubiza abarundi hamwe bose? Uko biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataco ariko arakora kugira ngo ahuze abarundi, mu gihe ahuje abarundi ibintu byasubira kugenda neza, mu gihe muri no minsi biboneka neza ko ibintu byayangaye nka byose kubera injyane ndetse n'ikena ry'amafaranga mva makungu biriko biribonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi.
Tuvuye kuri ayo makuru arabana n'igikorane c'umukuru w'igihugu c'u Burundi agiye gukora cyo gushimira Imana, amakuru yacu tabandanize Gitega aho umukuru w'igihugu Neva arashimangiza ubutwari bw'abasirikare b'abarundi bari mu bikorwa byo kugarukana amahoro atavuze abapfiriye muri Kongo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarashimangije kuri uyu wa gatanu ubutwari bw'abasirikare b'abarundi bari mu bikorwa byo kugarukana amahoro muri Somalia, Centrafrique na Kongo, ariko yirinze kuvuga abasirikare b'igihugu c'u Burundi biciwe muri Nord Kivu mu buseruko bwa Kongo. Muri iyi minsi igisirikare, igipolisi n'igendereza byaripfurije umwaka mwiza umukuru w'igihugu ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Umukuru w'igihugu Neva uri mu nzego z'umutekano nyawe ategerezwa kwama yibuka ko atari ho kugira ngo akingire gusa abarundi no kwitangira abarundi gusa. Nico gituma asubiriye kubakeza ubugira kandi kuko abasirikare bacu baritangira n'amakungu akeneye amahoro. Ndateye intege kandi nanakeje abasirikare bari mu bikorwa byo kugarukana amahoro muri Somalia, muri Kongo na Centrafrique. Bakomere, niko byavuzwe n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye akomerwa amashi n'intwazangabo z'igisirikare, igipolisi, ariko ntiyavuze abasirikare b'igihugu ciwe bamaze iminsi bapfira muri Nord Kivu mu buseruko bwa Kongo muri iyi minsi iheze mu ntambara zihuza umuhari wa M23 n'igisirikare c'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo. Kubwiwe intwazangabo zitegerezwa kurwanya ibiturire, kunyuruza amatungo ya leta kandi bakabikora atakubabarira ubikoze wese, nubwo yoba ari umugenzi wanyu nta kumuhishira, niko yashimangiye. Umukuru w'igihugu yarakeje inyamiramabi zatahuye ko kurwanya igiturire kugira ngo amakori n'amatagisi byinjire mu kigega ca leta ntiyinjire mu mifuko y'abantu ari intambwe ikomeye cane. Yemeje ko inyuma y'akamo kanje mu mpera za Gitugutu 2023 inyamiramabi zafashije kugarura imiliyaridi 7 z'amarundi yagomba anyuruzwe n'abakozi ba Obari mu kwezi kumwe gusa. Kubw'ibyo urongoye igihugu kikenye kurusha ibindi ku isi yose kitagira amafaranga mvamakungu yavuze amagambo akomeye cyane yerekeye nyine ibura ry'ibitoro ndetse n'ibindi byinshi biriko biribonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho yashimiye inyamiramabi akavuga ko zigomba gukora ibintu bikomeye cyane kugira ngo zitabare ubutunzi bw'igihugu. Ariko umukuru w'igihugu Ndayishimiye aremeza ikintu kimwe, atakubaha amatungo ya leta n'intwaro ibereye nta na hamwe tuzoshika. Nk'uko byari kuwo yasubiriye Nkurunziza yapfuye bivuye ku ihagarara ry'umutima muri Ruheshi 2020 imbere yuko aheza ikiringo ciwe ciyamirijwe ku bwa leta y'u Burundi. Inzego z'igisirikare, igipolisi n'ingendereza zarahaye ingabire umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe, zigizwe n'inka. Evariste Ndayishimiye yashimye cane ico gikorwa yita umugenzo mwiza. Umutekano wari wongerejwe mu kibanza cabereyemwo ivyo birori ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Nta muntu n'umwe mbere n'abajenerali yari yemerewe kwinjirana telefone, niko byabonywe n'umumenyeshamakuru wa SOS Media Burundi avuga ko uwo munsi mukuru watwaye uburyo bwinshi cane mu gihe igihugu kiri mu bukene bukomeye cane kubera ibura ry'igitoro. Tuvuye kuri ayo makuru amakuru yacu tuyabandanirize ku bitero bikomeye cyane byakozwe na Red Tabara bigahitana n'abarundi batari bake ndetse n'abasoda. Igitero cyo mu Gatumba leta yashize ahabona ibitigiri biteye ubwoba. Umuhingamo kuri uyu wa gatandatu, Jerome Niyonzima umuvugizi wa leta y'u Burundi yatangaje inkuru mbi y'abantu 20 bapfiriye ivugizo muri zone Gatumba mu burengero bw'u Burundi hafi y'urubibi rwa Kongo. Ubwicanyi bwabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu iheze. Muri iryo tangazo Jerome Niyonzima avuga abantu bishwe ubunyamaswa mu ngo 9 zagizwe ko igitero. Umurwi witwaje ibigwanisho w'abarundi ucumbitse muri Sud Kivu Red Tabara wemanze ico gitero ugahakana ariko ko utateye abasivili ariko ko wishe abasirikare 9 n'umupolisi umwe, kandi uwo muhari ukavuga ko wimirije gukora ibitero bikomeye cyane ku bibanza bihambaye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ubwo intahe zegeranijwe n'imboneshakure yacu, ico gitero cabaye hafi isaha 2 n'igice z'ijoro, caranzwe n'inkoho
zituragurika ari nabyo byavuye abanyagihugu aho benshi nyine bahise bagandagurika. Ababa muri ico gice babaye basabye ko haba abasirikare baza gufasha gucungera ako karere, bakavuga ko bababajwe n'uko batabawe barengewe benshi bamaze kwicwa. Umunyagihugu yakomerekejwe ku maguru abiri aragaragaza umubabaro ukomeye cyane. Twibaza ko ari abasirikare b'u Burundi kuko bari bambaye umwambaro wa gisirikare c'u Burundi. Twamenye ko ari abagwanyi bamaze gutera ikirindiro cy'igipolisi kiri ku rubibi. Abenshi ngaha bakomeretse bariko bagerageza guhunga. Leta y'u Burundi yatangaje urupfu rw'abantu 12 mu bishwe harimwo 5 badashikana imyaka 5 hamwe n'abakenyezi 3 harimwo 2 bari bibungenze. Abo bategetsi bavuga ko iyo zone idatekanye, bakemeza ibyashikirijwe na Red Tabara yemanze ico gitero. Ubwisoko mu bijanye n'umutekano ridashima kwivuga ico gitero coba cahitanye abantu 27 harimwo abasivile 20, abapolisi 4 n'abasirikare 3 bari bajejwe gucungera imbibi. Ibigwanisho by'inzego z'umutekano byoba byarasahuwe ku bwinshi. Abantu 16 boba barakomeretse harimwo abasirikare 3 n'abapolisi 2 bakaba bajanywe kuvurirwa mu mavuriro atandukanye i Bujumbura, gisagara c'ubudandaji. Nubwo biruko abategetsi b'u Burundi bemera umupolisi umwe yishwe. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yagabishije ku munsi w'igitero ingabo z'igihugu ko zoguma zirikanuye, akamenyesha ko umwansi atigera agoheka nubwo dufise amahoro. Red Tabara witwa umurwi w'iterabwoba n'abategetsi b'u Burundi uriko uragwanywa n'igisirikare c'u Burundi muri Sud Kivu kuva muri Nyandagaro 2022 ku mwumvikano w'u Burundi na Congo. Ico gitero co mu Gatumba ni igitero gihitanye abantu benshi kuva umukuru w'igihugu Neva agiye ku butegetsi gihutihuti muri Ruheshi 2020. Amazone yo ku rubibi rwa Congo aracabangamiwe n'umutekano muke, nk'uko byerekanwa n'ibindi bitero byabereye Ububanza, Gihanga aho abantu batari munsi ya 3 bishwe mu kiringo c'amezi 3. Red Tabara yari yemanze igitero mu mpera za Nyakanga guheze. Muri Rusama 2018 ikindi gitero cegekwa kuri uyu wo murwi nyine cahitanye abantu barenga 28 mu gice cari cyugarije nyine na Red Tabara. Mu ntara c'Ibitoki cerekana ko hari ingorane z'umutekano muri ubwo burere buhana urubibi na Congo, aho nyine Red Tabara iriko irakora ibitero bikomeye cyane, ariko Red Tabara ikaba yaramenyesheje ko iriko irakorana na bamwe mu nzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi ikavuga ko ifise abasoda bahagije, kandi ikerekana ko ifise imbaraga zo gukora ibitero bikomeye cyane mu kibanza cyose ishaka. Akaba ariyo mpamvu Red Tabara ivuga ko igomba kugumya gukora ibitero bikomeye cyane kugeza igihe Perezida Evariste Ndayishimiye azemera ko bicara bakaganira amaze bagatorera inyishu ibibazo bitandukanye bihanze abarundi, aho Red Tabara nyine yemeza ko CNDD-FDD ariyo yishe igihugu c'u Burundi, kandi ikemeza ko intwaro ihindutse ibintu bishobora kugenda neza. Akaba ariyo mpamvu Red Tabara ivuga ko igiye gukora ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi kugira ngo itabare abanyagihugu. Red Tabara nyine ikaba ivuga ko igihugu c'u Burundi kiri mu bibazo bikomeye cyane, kandi cyatawemo na bamwe mu bategetsi bahambaye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi. Hari amakuru menshi atandukanye arabana n'umutekano turiko turabatohoreza, turi buze kubashikiriza amakuru yacu. Hanyuma wifuza kuzajya uba mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.